abarundi bahungiye hanze y'igihugu c'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Kuri mikro muri kumwe na Ines Gakiza. Muradutunga kuri umwanya twacerewe mwakoze kwitaba isango nshuti banywanyi ba RPA kaze mu kiganiro Humura Burundi cyo kuri wa gatanu rusama 2020 ikiganiro gishimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Igipolisi cy'u Burundi cyasubiriye kwagiriza umugambwe CNL guhonyanga amategeko agenga imyiyamamazo be n'ay'igihugu mu byo bagirizwa harimwo amajambo acanishamwe abarundi. Amashyirahamwe yaharanira agateka k'abamenyesha makuru harabandanya gusaba ubutungane ku bamenyesha makuru ba Iwacu CPJ isaba ko borekugwa. Mu makuru ajanye n'intwaro naho abasirikare basaba umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare guhagarika itangwa ry'akazi ririko rirakogwa ku bitaro by'abasirikare hisunzwe ubwoko. MSV niyunge ko hamwe na Fabrice ndi mu rukundo niho bariko baramfasha mu buhinga bw'ivyuma twese hamwe tubahaye ikaze mu idonido. Nongeye kubaramutsa duhere mu gisata c'umutekano hari umugwi w'abasirikare b'abarundi bahora mu gihugu ca Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo bo baraye batahukanywe inyuma y'iminsi bari bamaze batana mu mitwe n'abagwanyi b'abarundi naho atawuramenya imvo yabatumye basubira i Burundi. Amakuru RPA yaronse amenyesha ko igisirikare c'u Burundi cahahombeye ibitari bike. Idonido na Eloge Divin Remesha. Abo basirikare bavugwa bashitse mu ikambi yo mu Cibitoke ku mugoroba kuri uyu wa mbere. Isoko rya RPA muri abo basirikare bagarukanywe mu Burundi bakuye mu gihugu ca Kongo rimenyesha ko uyo mugwi w'abasirikare b'abarundi woba washikiye mu ishamba rya Rukoko ku mugoroba kuri uyu w'Imana. Iryo soko ryacu ribandanya rivuga kandi yuko mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bariko bahangana n'umugwi w'abagwanyi b'abarundi Red Tabara. Muri uko guhangana abasirikare b'abarundi barenga 200 ngo nibo baba barahasize ubuzima nayo barenga 30 akaba ari bo baba barahakomerekeye. Ibikoresho navyo bitari bike by'abasirikare b'u Burundi bikaba ngo byo byarahasigaye mu gihe abasirikare bariko barasubira inyuma. Muri abo bahasize ubuzima amakuru RPA ifisa avuga ko hoba harimwo n'ibiziga bitatu by'abasirikare b'abarundi byo byaraturiwe na bagenzi babo kumvo zuko babuze uko bo basubiza i Burundi. Ayandi makuru RPA ifise avuga ko abasirikare b'abarundi begeranijwe bakuye muri bataillon 112 yo mu ntara ya Cibitoke hakiyongera ko abacungera umutekano bakuye muri brigade jejwe gukingira inzego ariyo BSPI hamwe na bamwe mu mbonera kure n'interahamwe ziri mu Burundi muri kino gihe. Bagezi Kongo bariyunze n'abagwanyi b'abakongomani b'abamayimayi hamwe n'abanyamurenge bo mu Muharigumino. Umusirikare yari hejuru y'abasirikare bava mu Burundi bajanwa mu gihugu ca Kongo akaba ari Lieutenant Colonel Niyonzima Zenobe. Imbere yuko ashingwa ico gikorwa cyo kurongora abo basirikare bajanywe mu gihugu ca Kongo kugwanya umuhari Red Tabara akaba yararongoye abajeje umutekano kuri radio na televiziyo by'igihugu. Mu gihugu ca Kongo Lieutenant Colonel Niyonzima Zenobe akaba yaracumbitse mu karere ka Fizi aho yatangira amategeko y'intambara nkuko bivugwa n'isoko rya RPA. Tubajije isoko rya RPA imyirondoro y'abahasize ubuzima yatumenyesheje yuko abo basirikare bose bajanwa mu gihugu ca Kongo batamenya na bose. Avuga ko ivyo biba kubera ko yari integuro y'ubutegetsi bwa Gitega kugira n'abazohagwa ntibazomenyekane na rijya bari bavanze bakuwe mu birindiro bitandukanye. Amakuru RPA yavuye ironka amenyesha ko abasirikare baraye batahukanywe mu Burundi bakuwe mu gihugu ca Kongo bose baba bahawe mbere akaruhuko imbere yuko basubizwa aho bari baje bava. Uruganda rwa RPA ni rwashoboye kuronka abo mu biro bikuru vya gisirikare cy'u Burundi kugira tubabaze ibijanye n'ibi bivugwa ku gisirikare. Tugushimire Eloge Divin Remesha. Tugire ko n'igisata c'agateka kazi na muntu amakenga ni menshi ku miryango y'abanyagihugu batatu bo ku mugwa mukuru w'intara ya Cankuzo babuzwe irengero haraheze imisi ndwi. Abegereye iyo miryango bamenyesha ko icizere cyo kubatora ari bazima gitera kigabanuka na rijya mu gipolisi no mu ntwaro aragacerere. Idonido na Baltazar Miburo.
abo bamaze indwi yose barabuzwe irengero ni Arikade Kwizera Batazira Manyema hamwe na Arawi niyo nkuru bose bavuka ku mugwa mukuru w'intara ya Cankuzo. Uwa gatatu ni umushitsi azwi ku izina rya Muri yari yaje kuramutsa Arawi avuye mu ntara ya Ngozi. Kuko isoko rya RPA ribimenyesha Arikade Kwizera na Arawi baba banyurujwe n'abakozi b'iperereza ry'u Burundi kwidegeko ry'umushingamateka Angrebere nk'uko umwe mu begereye imiryango yabo avyigana. Yari imodoka zibiri zirabura avuga ko barimo umushingamateka Angrebere hamwe n'abaje bakora mu igendereza zino mu Cankuzo bakaba arikora mu gisagara ca Bujumbura yitwa Nikeza. Bavuga yuko ziba zafashe ibarabara bija kumukirira mu Ruvubu. Amakuru RPA yaronse amenyesha ko abo banyagihugu babiri basanzwe arabanwanyi b'umugambwe Seneri boba barajwe mu gasho kigendereza ko ku mugwa mukuru w'intara ya Muramvya ariko gushika ubu akaba ata muntu numwe arabakubita ijisho kuva banyurujwe. Muri kino gihe abajyango babo banyagihugu batatu basaba abajeje umutekano bamwe n'abajeje intwaro kubereka iyo babo bari na rijya barondeye hose barahebura. Dusaba ko baturangira abacu aho bari nimba barabishe tubwire tubahambishe nimba bakiriho naho baturangira aho bari hakaba arico bakirizwa baburanye hanyuma nimba ari urubanza bagacira barubacire. Tubibutse ko abo banwanyi batatu b'umugambwe Seneri bakuwe mu bunwero aho bariko barivuna kanyota bavuye mu miyamamazo y'umugambwe wabo hari kuwa 29 na Mukiza uyu mwaka. Kuva ico gihe akaba atawurasubira kuba kubita ijisho. Turondeye Angrebere Ngendabanka yagirizwa kunyuruza abanwanyi b'umugambwe Senere cyo kimwe na Desire Njiji buramatare w'intara ya Cankuzo hamwe na Petero Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi telefone zabo zahamagara hakabura uyitaba. Nari nababwiye mu ntango Ishirahamwe gishinze gukingira abamenyesha makuru CPJ risaba irekugwa ry'abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru Iwacu bamaze iminsi 197 bafunzwe mu rwandiko yasohoye kuri uwa mbere Mutoki Mumo aserukira CPJ mu bihugu vya Afrika iri munsi y'ubugarago bwa Sahara amenyesha ko muri iki gihisi hanzwe n'ikiza corona umunota wose uhera abamenyesha makuru bari mu ibohero ushobora gutuma amagara ya abangamigwa ariko guhamagarira abategetsi b'u Burundi kubarenganura mu rubanza rugiye kuba muri sentare y'iyungururizo. CPJ isaba rero irekugwa rya Christine Kamikazi, Terence Mpozenzi, Egide Harerimana hamwe na Agnes Ndirubusa. Abamenyesha makuru ba Iwacu bakaba bahagaritswe kwa 22 Gitugutu umwaka wa 2019 mu gihe bari bagiye muri commune Musigati gutohoza makuru ajanye n'ingwano zariko zihuza abajejwe umutekano hamwe n'imigwi yitwaje ibigwanisho mukanya amakuru ya politika. Ibiganiro vya RPA mu bisanga ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye Facebook, YouTube, Twitter no kuri website akaburungu RPA akaburungu BI. Ikiganiro mu Burundi kirabandanya ibikorwa vy'imyiyamamazo birabandanya mu gihugu c'u Burundi kuri uyu munsi ugira 8 umugambwe Sawanya Frode Buhuzo serukirwa na Leonce Ngendakumana mu matora y'umukuru w'igihugu wiyamamarije muri Butaganzwa mu ntara ya Ruyigi imbere yo kuja muri commune Makebuko yo mu ntara ya Gitega. Honorable Norbert arongoye uwo mugambwe mu ntara ya Gitega aratubwira ingingo nyamukuru zari zigize ubutumwa bwo kuri uyu munsi. Subizwa ijambo ku banyagihugu mu mugambi ni wa mbere wacu gashobora kugira uburenganzira bwo kuvuga ibitabagendera neza ingene abantu bavugwa tubona yuko bidashemeye abantu nibahoze bitikwiye nta buvuzi bushemeye bukiriho kubera ngira ngo amikoro make twe rero tugavuga tuti twarize turabona yuko hakenewe icyo twise de soins de santé universelle kugira ngo abanyagihugu bose baronke ukuntu bashobora kwivuza turabona ingene twoshobora kubasaba amafaranga make make hama leta nayo ikarondera abadufasha twerekeranye n'imigenderanire nayo twebwe turavuga yuko tubona yuko rero kuvuga ko
Burundi bikukiye bategeza kwibako ariko igihugu cyokugurukira amakungu tugafite ubwenge hanze nabo bakabusoma iwacu ari ibyo bashobora kudufasha mu kubahana kw'ibihugu tukabyemera abantu bakaza nubwo natwe dushobora mu gufasha iyo hari ibintu bakeneye nabo bakaba bishoboye turukire abantu bafite ububasha bwo kuvugira igihugu ibintu bijyanye n'iyi migambi yose turiko turavuga. Kuri uyu munsi w'umunani nyene w'imyiyamamazo umugambwe CNDD-FDD wiyamamarije mu ntara ya Karuzi. Muri iki gihe c'imyiyamamazo rero ukutihanganiranira muri politike birabandanya kwibonekeza mu mihingo itandukanye y'igihugu. Kuri uwa mbere abanywanyi b'umugambwe CNL baratanye mu mitwe n'imbonerakure muri commune Kiremba intara ya Ngozi. Imishamirano beniyo ikaba yaranabaye mu ntara za Ruyigi na Cankuzo. Inkuru ya Emmanuel Ndayishimiye. Muri komine Kiremba mu ntara ya Ngozi abanwanyi b'umugambwe CNL hamwe n'imbonerakure baratanye mu mitwe ku mutumba Mugerera kuri uyu wa mbere. Ico gihe imbonerakure zahiga abanwanyi b'umugambwe CNL zitwaje imipanga no buhiri ko bagiye mu miyamamazo igihe agatorwasa yari yaje kwiyamamaza ahitwa ku masanganzira ku munsi wa Mungu heze. Muri iyo mishamirano abanwanyi b'umugambwe CNL bane hamwe n'imbonerakure zibiri barakomeretse. Abanwanyi b'umugambwe CNL batatu bakaba baciye bafatwa bafungirwa mu gashoka komine Kiremba. Ahandi abanwanyi b'umugambwe CNL batanye mu mitwe n'imbonerakure ni muri komine Kigamba mu ntara ya Cankuzo. Imbonerakure zari zagiye gusomborotsa abanwanyi b'umugambwe CNL bari mu miyamamazo ku mutumba Saswe baca batana mu mitwe. Abanwanyi b'umugambwe CNL babiri barakomeretse. Ahandi hibonekije amabi yo kutihanganirana ni ku mutumba Gahemba muri komine n'intara ya Ruyigi. Umunwanyi w'umugambwe CNL yarayatemagujwe n'imipanga n'imbonerakure n'uwitwa Isaac Ndayizeye yararongoye umugambwe CNL kuri uwo mutumba. Ababanyi biwe bamusanze ari Kiruruma mu gatondo ko kuri uyu wa kabiri. Aizo mbonerakure zamutaye baca bamujana muri bimwe mu bitaro biri mu ntara ya Ruyigi. Nayo muri yindwi ya mbere iheze y'imyiyamamazo gipolisi c'u Burundi kimenyesha ko abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD babiri bishwe 18 barakomereka. Umunywanyi umwe w'umugambwe CNL aranyuruzwa abandi 8 barakomeretse. Ivyo vyashikirijwe na Petero Nkurikiye mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri wa kabiri. Vyongeye ubushikiranganje bw'umutekano bumenyesha ko hakozwe amakosa n'ububisha butandukanye. Bikuru muri ubwo bubisha ni nk'amajambo yo gucanishamwo gukomeretsanya kwicana hamwe n'ubusuma bujanye no kwiba amatora. Uretse ahantu habiri gusa ubwo bubisha bwagirizwa hanini umugambwe CNL. Petero Nkurikiye avugira ubushikiranganje bw'umutekano. Haribonekeje imvugo zihamagarira abantu kurwana, imvugo zo gutukana zo kwambikana ibara ahanini zikaba zagizwe mbere n'urongo umugambwe CNL. Ku munsi wa mbere cugurura ibikorwa Ngozi karanabisubiriye mu Kayanza ugiye kwiraba rero ugasanga imvugo yabo bariko barategura abantu kugumuka. Imvugo rero yagiye iranga uwo mugambwe canishamo abantu y'urwanko banayitanguye ubu muri kiye cyo kwiyamamaza barayikoze imbere yaho. Ibi rero bikaba biza mbere no kwerekanwa no kungene hari abantu batari bake muri uwo mugambwe harimo n'indongozi imbere bafatanye ibigwanisho mu nzu zabo. Twagiye turabivuga mu ntara nyinshi ugi no munsi amaze gufatwa abatari bake muri uwo mugambwe bafunzwe kubera ivyo vyaha bakoze. Biboneka yuko abanywanyi babo bamwe bakora ibi vyaha bumva kamo kabo babarongoye. Ikindi cibonekeje ni gushaka kwiba amatora. Ibi navyo nyene vyose vyagirizwa uwo mugambwe CNL. Vyakozwe n'abanywanyi bamwe b'uwo mugambwe ku misozi ya Nyabisaka hamwe muri komine ya Mutaho mu ntara ya Gitega. Uwa mbere yafashwe itariki 1 kwezi kwa gatanu muri uno mwaka. Intonde z'abatora barenga 10 bapfuye. Umuntu nawe afatwa ariko aratanga ikarata nshasha akayimanyuramo kubiri agatanga igipande. Aba banywanyi b'uwo mugambwe basindira bagenzi babo mu mugambwe CNDD-FDD ku mutumba wa Karambi komine ya Matongo. Ko hose babikoze aha ni umupfasoni umunywanyi w'umugambwe CNL yakubiswe n'umunywanyi w'umugambwe CNDD-FDD. Byarakozwe kandi umutumba Bogora ni muri komine ya Nyabihanga mu ntara ya Mwaro. Naho nyene Sibo ni umunywanyi wa CNL atwara umugambwe ku gatumba Ruyaga yanyurujwe n'abantu bataramenyekana.
yari Petero Nkurikiye avugira igipolisi c'u Burundi mushikiriza manza mukuru wa Republika nawe nyene avuga ko hamaze iminsi hibonekeza ubugizi bwa nabi muri iyi minsi y'imyiyamamazo mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku muhingamo wuno wa kabiri Sylvestre Nyandwi yahamagariye abashikiriza manza gukora amatohoza hamwe n'imanza zikibiriraho mu gihe ukwimenyekanisha kw'abanyamigambwe bimaze iminsi bitanguye mu ntumbero yo kwitegurira amatora yo kuwa 20 Rusama 2020 haribonekeza ubugizi bwa nabi bufise intumbero ya politike aho batana mu mitwe mbere bamwe bagakomereka ndetse hakaba hari n'umaze gupfa tukaba tuboneyeho kano kanya ko guhoza umuryango wabuze ivyo byaribonekeje mu ntara za Kirundo Ngozi Kayanza Gitega na Bujumbura nko mu ntara ya Kirundo komine Ntega ku musozi wa Rukore imishamirano yarabaye aho umuntu umwe yapfuye abandi barakomereka parke ya Kirundo ikaba yaciye itangura itohoza ivyo byarashitse kandi mu ntara ya Bujumbura mu makomine ya Kabezi na Mubimbi aho imishamirano hagati y'abanywanyi b'imigambwe yakomerekeje abantu benshi naho nyene amatoza akaba ariko arakorwa kugira ngo abo byagira bahanwe twashaka kwibutsa abenegihugu bose na cane cane abanywanyi b'imigambwe ko amategeko abandanye yubahirizwa no mu gihe c'amatora ko uyarenze amuhana turibukije kandi abarongoye imigambwe iriko irimenyekanisha ko atabudahangarwa ivyo bibaha tukabahamagarira kwirinda ico cose bovuga canke bokora cotuma abanywanyi babo bahungabanya umutekano w'igihugu bongere kandi bitandukanye n'abanywanyi babo bigenza nabi dusavye abashikiriza manza ba Republika mu ntara zose ko bamagabo kugira ngo bashengeze abo bose bariko barahungabanya umutekano muri iki gihe c'amatora bibaye ngombwa bishikire aho ivyaha vyabereye batohoze hanyuma imanza zicike ikibiriraho yari Sylvestre Nyandwi umushikiriza manza mukuru wa Republika y'u Burundi ku ruhande rw'amashirahamwe haranira gateka kazina muntu naho bahamagarira abanywanyi b'imigambwe itandukanye na cane cane CNL na CNDD-FDD kutagwa mu mutego wo gukunda imigambwe kurusha abayirongoye bivugwa n'urongoye runani rw'amashirahamwe yigenga rujejwe gucungera amatora COSOM muri kino gihe abanywanyi b'imigambwe bamaze iminsi batana mu mitwe Justine Nkurunziza arongoye Justine Nkurunziza harongoye ugo runani amenyesha ko ivyo ari kimwe mu bimenyetso vyerekana ko ata demokrasi iriho mu Burundi. Twavuga yuko Burundi buracari ku ntambwe ndende mu vyerekeye demokrasi naho bayirinda bose buracari ku ntambwe ndende mu vyerekeye demokrasi kubera amatora atekanye biri muri bimwe vyerekana ko igihugu kimaze kugera muri demokrasi ahandi mu bindi bihugu biteye imbere bene imiryango baragenda bakagira kiyamamaza bakanahurira no ku mbuga mugabo bakarengana atamutekano na mukeyi uhungabanye rero tukabona yuko abarundi bari bakwiye kubona yuko mbega bakibaza bati mbega kubera iki umukuru wa CNDD-FDD n'umukuru wa CNL batarigera batana mu mitwe kandi babana Bujumbura bagendera hamwe banyura hamwe ugasanga nta na rimwe sinzi ko murumviza nta na rimwe umwe yifatira mu gahanga ngo atukundi twe twari dushaka gusaba yuko tubwire ko dusabe yuko abo bantu batwara imigambi y'abagwa umushingantahe rwasagati y'umushingantahe Jean Ndayishimiye bagerageze batanga ijambo ry'ihumure babwire abanywanyi babo bati unkunda akunda umugambi wanje nareke kugenda gutera umudugara mu gihugu kuko amaraso y'abarundi asesetse turayahaza uwarongoye COSOM arongera agasaba umugwiseni kuva mu gacerere ugafata ingingo zibereye n'ubunyene Justine Nkurunziza ego seni nayo twashaka kuyitera kamo kuko seni niyo arbitre seni yari ikwiye guhaguruka kuko turakurikirana neza turakurikirana twagize urunani rukurikirana ivyo vy'amaviolence ivyo vy'amahohoterwa bwakiremwa muntu muri iki gihe seni turabona yikekeke yibereye mu gacerere ntangere ntakivuga ntawirahana
abantu uyu mugambi urikorera icyo ushaka ababuza abandi kugenda iyo baja seni igahora nta n'umwirahana impamvu ya seni uruhara rwa leta ni runini cyane kuko niyo ijejwe umutekano w'abanyagihugu leta nive mu gacerere izo nzego zijejwe umutekano mbega zarafuditse icyo ni ikibazo twamatubaye igisoda igipolisi mbega zarafuditswe mbega bigenda gute ngo izo mbonerakure arizo zama zifata iya mbere kubuza abandi nuko umengo zarafuse inzego zijejwe umutekano zihembwa n'abanyagihugu abajejwe umutekano bicecekeye bariko bararorera ivyo ni ibintu twasaba ngo abajejwe izo nzego zibiri n'abajejwe seni bikubita agashi bagerageze gutunganya amatora nk'uko bamwe bavuga ngo azoba ya mbere mu kugenda neza agende neza ni ukuri kw'Imana turasavye umutekano w'abarundi muri iki gihe c'amatora. Uruganda rwa RPA twarondeye umuvugizi w'umugwi ujejwe gutunganya amatora Seni Filipo Nzobonariba telefone yiwe yahamagara hakabura uwitaba inyuma y'akaruhuko turabandanya n'amakuru ajanye n'imyiteguro y'amatora. Humura Burundi. Igikorwa kimaze iminsi cyo gutanga amakarata mashasha bazotorera ko kirangwa n'utunenge tutari duke mu ntara zimwe zimwe amakarata y'abanywanyi b'iyindi migambwe atari CNDD-FDD na cane abo mugambwe CNL yararobanuwe akugwa ku rutonde rw'ayatangwa bamwe mu bakozi ba Seni hamwe n'abajejwe intwaro bakaba batungwa agatoke muri ayo manyanga. Walter Kwizera. Tumwe muri utwo tunenge twagiye turarangwa muri ico kiringo ca mbere cyo gutanga amakarata y'itora hari ikarata zahabwa abatari benezo baje kuzitora babwiwe ko ikarata zabo ataziri ku rutonde nk'uko umunyagihugu wo muri komine Mutimbuzi avyiga. Rero bitangaje yuko hariho ababuze amakarata yabo ukuntu bayabuze ngo hariho ico bita inamashingi mu mugambo serivisi ku mutumba rero nayo ibifise umuntu ayirongoye niyo nawe yarafise igikorwa gikomeye cyane cyo kumenya aba SNL bari kuri iyo namashingiro yiwe naho basanzwe batari mu mugambo uwo mugabo akaba bazi mbere akabatangira n'amazina niyo mazina rero yagiye aragenda rero kuri baje bari kubatanga rya makarata kuko tuzanga amakarata barayabuze kuko batanze raporo hakiri kare iyo mazina izo zigasha zivamo no muri zone Gihosha muri komine Ntahangwa abanyagihugu babo bamenyesha ko hari abataronsa amakarata yabo yitora kandi bariyandikishije. Iba kibazo kimwe cy'amakarata yo kurondera ikarata bafisa iyo waba ushaka kuyibona muri Bujumbura aho kirahari cy'abantu hanga yariyandikishije ngo ntaro ikarata ngo ariko ubundi ngo itongo umusendede ubakamukimidini ayimurondera. Ibisa nk'ivyo kandi byarabaye no mu ntara ya Gitega aho hatari hake abanyagihugu bibuze ku ntonde kandi bariyandikishije. Bariye mukangurira ikintu cy'abagore kandi cyose byakukirimisha reka guhera ejo barabira nimba byose byambere arabakwindira bya kabisa gatatu atiwe gukora abafite cyabandika abantu bose atiwe kugira ngo tukaje baratobone bavanye bayo n'ibiro bari biyo. Utunenge muri ico gikorwa cyo gutanga amakarata mashasha bazokoresha mu matora ategekanijwe uko kwezi kwa Rusama tukaba twibonekeje mu ntara zitandukanye z'igihugu. Walter Kwizera hagataho ico gikorwa cyo gutora ikarata nshasha y'amatora nticitabiriwe uko vyategerezwa mu minsi 5 mu guseni wari watanze mu ntara zimwe zimwe utwo dukarata twatwowe ku rugero ruri hagati ya 60 na 70 kwijana mu gisagara ca Bujumbura hoho gushika ku munsi wa nyuma no kuvuga kuri uwa mbere abari bamaze gutora utwo dukarata bari 50 kwijana gusa umuguseni ukaba wahavuye wongerereza tora ayo makarata Trésor Niyongabo. Mu gihe ukwimenyekanisha kw'abanyamigambwe bimaze iminsi bitanguye mu ntumbero yo kwitegurira amatora yo kuwa 20 Rusama 2020 haribonekeza ubugizi bwa nabi bufise intumbero ya politike aho batana mu mitwe mbere bamwe bagakomereka ndetse hakaba hari n'umaze gupfa. Tukaba tuboneyeho kano kanya ko guhoza umuryango wabuze. Ivyo byaribonekeje mu ntara za Kirundo, Ngozi, Kayanza, Gitega na Bujumbura. Nko mu ntara ya Kirundo, komine Ntega ku musozi wa Rukore, imishamirano yarabaye aho umuntu umwe yapfuye abandi barakomereka. Parke ya Kirundo ikaba yaciye itangura itohoza. Ivyo byarashitse kandi mu ntara ya Bujumbura mu makomine ya Kabezi na Mubimbi aho imishamirano hagati y'abanywanyi b'imigambwe
yakomerekeje abantu benshi naho nyene amatoza akaba ariko arakorwa kugira ngo abo vyagira bahanwe. Twashaka kwibutsa abenegihugu bose na cane cane abanywanyi b'imigambwe ko amategeko abandanya yubahirizwa no mu gihe c'amatora ko uyarenze amuhana. Turibukije kandi abarongoye imigambwe iriko irimenyekanisha ko atabudahangarwa ivyo bibaha, tukabahamagarira kwirinda ico cose bovuga canke bokora cotuma abanywanyi babo bahungabanya umutekano w'igihugu. Bongere kandi bitandukanye n'abanywanyi babo bigenza nabi. Dusavye abashikiriza amanza ba Republika mu ntara zose ko baba magabo kugira ngo bashengeze abo bose bariko barahungabanya umutekano muri iki gihe c'amatora. Bibaye ngombwa bishikire aho ivyaha vyabereye batohoze hanyuma imanza zicike ikibiriraho. Nkuko mwavyumvise rero iryo jwisi rya mugenzi wacu Trésor Niyongabo ni rya Pierre Claver Kazihise arongoye umugwi ujejwe gutunganya amatora seni. Uretse ivyaha vyo kutihanganirana y'abanywanyi batandukanye b'imigambwe utunenge mwitangwa ry'amakarata y'itora haribonekeza kandi nikoreshwa ry'uburyo bwa leta muri iki gihe c'imyiyamamazo. Uyu munsi tubabwira ibimaze iminsi bibera muri zone Ijenda ya commune Mugongomanga mu ntara ya Bujumbura. Abadomwa ko urutoke muri uko kurenga amategeko mu bijanye no kwiyamamaza akaba ari abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Clovis Niyonzima. Kuva imyamamaza itanguye kwigerekezo rya 27 ndamukiza imodoka yishiramwe ringura icaye OTB Jenda ngo iriko irakoreshwa muri iyo myamamazo. Nkuko makuru dukura muri zone Jenda bitumenyesha guhera ico gihe iyo modoka yakuwe kw'imarati mu ntumbero yo gutuma itamenyekana iraheze irahabwa urongoye umugambwe CNDD-FDD azwi ku izina rya Ndayisenga Vianney asanzwe ari no ku rutonde rw'abazitoza mu bashinga amateka mu ntara ya Bujumbura. Igikorwa cy'iyo modoka nkuko makuru dukura muri iyo zone Jenda bandanya bimenyesha ngo nukunguruza abanywanyi bo mugambwe. Ikindi gitangaza abanyagihugu muri iyo zone ngo nukuntu umudereva w'iyo modoka yagiye ajanye nayo bakibaza niba azohembwa n'umugambwe kuko asa n'uwataye akazi. Imodoka ivugwa mu iyo myamamazo si yo gusa kuko nkuko ayo makuru ava muri zone Jenda bandanya bitubwira imodoka yo ku bitaro bya Gwibaga ifise imparati D 652A IT yo mu bwoko bwa double cabine nayo nyene kuva iyo myamamazo itanguye yihagiwe n'umugambwe CNDD-FDD. Iyo modoka ikaba itwara ibikoresho bishikana amaji kure nkuko amakuru ava muri iyo zone ya Ijenda bimenyesha aho usanga ngo yuzuyemwe abanywanyi b'uwo mugambwe. Iyo modoka ikaba rero ngo ibitwawe na muganga n'Interetse Remy arongoye ivyo bitaro. Uyu nawe akaba asanzwe ari umunywanyi w'umugambwe CNDD-FDD muri commune Mugongomanga. Tubibutse ko itegeko rigenga amatora risanzwe ribuza gukoresha uburyo bwa leta mu myamamazo. Iryo naryo rikaba ridasiba guhonyangwa mu mihingo itandukanye y'igihugu. Imbere yo gutandukira igice ca nyuma ca kino kiganiro tuje mu gisata c'intwaro ibereye. Umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare Lieutenant General Prime Niyongabo harasabwa gufata mu minwe ikibazo c'abasirikare baheruka gusozera amashure y'ubuforoma hamwe n'ibindi bibazo vy'amagara y'abantu mu gisoda. Ivyo bishikirizwa na bamwe mu ntwazangabo bakorera mu biro bikuru vya gisirikare aho bagiriza ibiturire utwara ico gisata umviriza umwe muri bo. Barabaye cyane twumvise ibiriko birashikira umugwi wa kabiri w'abaforoma b'abasirikare barangije kw'ishure ry'abaforoma rya gisirikare aho barangije ari 34 bane bagaca baronswa mutation mu bitaro by'abasirikare mu Kamenge. Abandi 30 bakaba bariko barakoreshwa muri bitaro nyene nk'abastajeri. Ni ikintu kibaye bwa mbere mu gisirikare c'u Burundi aho abantu bahereje rimwe ivyigwa haronswa amamitasiyo bamwe abandi bagakora nk'abastajeri. Rero twagomba gusaba umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare ko yofata ico kibazo mu minwe agatorera umuti ico kibazo kuko Majoro Desire hari umufite asanzwe arongoye ico gisata c'amagara y'abantu mu gisirikare wewe ibintu ariko aragira na twebwe tumukorera mu gisirikare ivyo atugirira
si ibintu byo kuvuga na kamaramaza ni umuntu ikintu cyose ashaka kugikora ari uko haba amafaranga rero by'ukuri turateye akamo umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare agira icyo akora by'ukuri abo basirikare baronka amamikasho kuko turabakeneye mu makambi turabakeneye atandukanye ubu nta kambi nimwe usanga mwimurikiriyade rero n'akamaramaza Major Desire Harumukiza twaramuhamagaye ariko yaranse kugira ico shikirije Lieutenant General Prime Niyongabo nawe ategwa kamo ntiturashobora kumuronka RPA Njuti zanjye munda nakindi nifuza ku mutima taruka amagara yororanirwa mbega goroko ujya muntu kuntu muramuka nje nk'abantu mutazi kitwugarije kiwe nawe uri kuvuga bijyanye na coronavirus none ikindi kitwugarije kikaraza shinga makuru cyumva uhore shaka ibona bijya ntibizoshika muri kino gihugu cyacu ngo takurahiye umva ni wumvise umushikiranganje w'amagara y'abantu ko yari amenyesheje ko icyo kiza cyamaze kugera mu gihugu cyacu reka da ijya n'indwara y'abazungu nta mwirabura izofata sigaho ibihugu bitukikije byose ibihugu turi kumwe mu karere kamwe ibihugu nka byose bya Afrika byarinjiranye n'icyo kiza nawe ngo nta mwirabura cofata none wewe usunja leta ubumenyi mbeho ho ndakubaza uwanduye abibwirwa niki umva kirogorogo nkubwira ibimenyetso nyamukuru ni umucanwa mwinshi ibicurane ububabare bw'umubiri iyo bigeze kure hazamuguye nabi tenda numva wigize muganga ahubwo buriya ndabona wigize kamenya mwabagabo nabumvirije numva ntogena ntavutse ngagende kandi ariko akubwira ukuri nyabari ngaho nyakugira imana mumfashe tureke gushira agati mu ryinyo ahubwo tukwiye kucirinda ko caramaze kutwinjirana ngaho mbwira twocirinda gute kirogorogo umva nkubwire nongera mbwira n'abandi mu kwirinda dukwiye gukurikiza ibi bikurikira mbwira gukaraba kenshi n'amazi n'isabune gukorera mu nkokora canke mu gatambara keza gasukuye naho waheza kugakoresha ugaheza ukaza kugata mu mwavu kwirinda kenshi gukora ku munwa mu mazuru canke mu maso kwirinda guhoberana kwirinda gusomana ega amatwi ndacabandanya kwirinda kuramukanya dukoresheje iminwe kwirinda kugira ingendo zitakenewe hako umusanga abantu bariko bariyerereza batagira iyo baje kwirinda kugenda kenshi ahateramira abantu aho rero uhumvirize neza nko ku maso mu mashengero mu mashuri ku bibuga vy'imipira mu biteramo eka n'ibindi vyotuma mukoranira hamwe mwese cha naho numvize ingingo zisa n'izigoye gukurikiza ndanyuzwe kuko numvise yuko ari ku neza y'amagara yacu n'abacu ku mutima taruka amagara yororanirwa RPA nkuko mubimenyereye rero ku minsi yose ya kabiri n'umwanya w'ikigabane turiho kibayagira ubuzima bw'abarundi mu bihugu bitandukanye bahungiyemwo kuri wa gatanu rusama 2020 tuyaga n'umurundi yahungiye ku mugwa mukuru w'ubudandaji w'igihugu ca Afrika y'Epfo yiyungunganije akaba akora umwuga wo kubarira impuzu umwuga umubeshejeho n'umuryango wiwe muri ico gihugu kimuhaye indaro ikigabane turiho mwagiteguriwe kandi mugishikirizwa na Marie-Ange Irakoze turiho ni ikiganiro gicaye hirya no hino tuvuga rundi zibaye mu bihugu bahungiye inyambo borondore nyambo turiho mugishikirizwa ku minsi yose ya kabiri kuri Radio Public Africaine ijwi ry'abanyagihugu Ndabaye mwiriwe inshuti namwe bakunzi baturiho ikigabane kitubwira ubuzima bw'abarundi bahunze kuri uno wa kabiri tuza kuganira n'umurundi yahungiye mu gihugu ca Afrika y'Epfo Tonton ni kuri metero bishika kuri 200 uja ku mugwa mukuru w'ubudandaji mu ntara ya Cape Town kuva mu mwaka wa 2015 habaye ibihe bitoroshe mu gihugu c'u Burundi ibihe byatumye abarundi batari bake bahunga igihugu cabo c'amavukiro bahungira mu bihugu bibanyi vy'u Burundi abandi bagenda barunguruza buke buke kugira bashobore kuraba uko bibeshaho abo barundi rero ntibashitse mu bihugu bibahaye indaro ngo bicare ahubwo bagerageje uko bashoboye bariyungunganya bakora ubuzi butandukanye kugira bashobore kwibeshaho
uyu murundi yemeye kuganira na RPA amaze gushika muri ico gihugu ca Afrika y'Epfo kimuhaye indaro yariyungunganije agerageza kutarataza mu buzi butandukanye aho yahavuye yiga imashini yo gushona impuzu muri kino gihe akaba shona impuzu z'ubwoko butandukanye mu gihe kitari gito amaze ariko arakora uwo mwuga wo kubarira amaze gushika ku bitari bike Nduwayo Emile n'umugabo afite umuryango utari muto muri uwo mwuga wiwe mbega nakaye karusho amaze gukuramwo mbega uwo mwuga wo gushona niwo yahora kuri Burundi nizihe ntambamye amaze guhura nazo nakaye kamo atera abandi barundi batakiri mu gihugu cabo c'amavukiro ngivyo bimwe mu byo tugira ducijya nino muri kino kigabane Marie Angela Koze nije nabateguriye kino kiganiro nongeye kubaha ikaze RPA nijisho mu gutwi n'ijwi ry'abanyagihugu turi neza na neza mu gisagara ca Tonton ku birometero vya baba 200 uva mu ntara ya Cape Town ari nawo mugwa mukuru w'ubudandaji w'igihugu ca Afrika y'Epfo Nduwayo Emile n'umugabo w'imyaka 35 afise umugore n'abana babiri mbega yavuye mu gihugu c'amavukiro ryari yashikiye hehe imisi ya mbere yahabayeho gute ndubatse umudamu n'abana babiri umuntu afise imyaka ine irenga umukurikira afise imyaka 2 nahunze mu mwaka w'2018 nshikiranga igihugu ca South Africa mu ntara ya Cape Town mu gisagara hirya gato bita Tonton uva Tonton ja Cape Town hari nk'ibirometero nka 200 uja Cape Town umugwa mukuru w'ubudandaji wa kino gihugu nashikiye ku mugenzi ndamara amezi 3 ariko ayo mezi 3 nayamaze ndiko nakora ahantu nshuga imiduga bampemba udufaranga tuke two kwifashisha gusuma ariko nkariha n'inzu mu Burundi ntiyigeze akora umwuga wo gushona ariko ageze muri ico gihugu camwakiriye kikamuhindaro Emile yariyumviriye ico yokora kugira ashobore gutunga umuryango wiwe nubwo bitari byoroshe inyuma y'amezi 3 ashitse aho muri Afrika y'Epfo yaratanguye kwiga kubarira kubera umwete yabikoranye ntiyatevye kubimenya zo kubarira navyo narinzi ariko kubera ko umuntu ahunze aca mu buzima kwinjira ngo kora iki kugira niteze imbere kugira nsohoke utu tugorane nibwira aka nigenza gute hama ukagerageza buke nico gituma naciye niyumvira gukora ibi niyumvira kubarira kandi ni byiza cyane ndabona ko ndiho ndatera imbere uretse ko natanguye hama abantu bakamenyera kuko mu gace natanguriyemo nta bantu bahora bakora ivyo bintu navuga yuko nabaye mu ba kabiri maze kubona yuko akazi natanguye gukora gucunga imiduga ataco gashobora kumfasha kirekire taterambere nshobora kugira ngo nisumwe naciye ngerageza kurondera abagenzi hanyuma rero namuza mvise umugenzi yakunda kuza aho nacungira imiduga akaza mu modoka amushiraho hama ikindi gihe turiko turayaga arambwira yuko afise atelier kandi akoresha abakozi hama arambwira yuko abahemba kandi ninogenda gukora iwiwe shobora kumpa agashahara kisumuye gatoya nyuma rero namubwira nti jewe sinzi kubarira simbona rero akazi ukuntu nogakora hama arambwira ati nimba utazi kubarira urashobora kuvyiga buke hanyuma nkakwereka utundi tuntu uburakora nkaza ndaguhemba amahera make kugeza ubimenye rero nabikengurutse ndavuga nti ahubwo mbere umuvyeyi byoba vyiza terambere ubu nubwo nipfuza kwiga hama ntiyumvira nyene noriha amafaranga nkabibura urumva ko Imana yagiye imbere hama nkaca ndonka umuvandimwe akanyigisha akongera akanampemba nuko rero naciye ngenda hama ndatangura anyigisha kubarira ndavyiga hafi amezi 5 natanguye kuvyiga mu kwezi kwa mbere ego hama mu kwa gatanu arabona yuko namaze kubimenya nishobora gushona impuzu nkakata igitambara ibintu byose nkabikora ivyo abandi bakozi bakora naje nkabikora
nize mpembwa ko kubera ko nabandiko ndakora ibindi bikorwa nkugira nkavanganyamo no kwiga kuko hari umwanya wo kwiga n'ubundi mwanya wo gukora ariko kandi siniga imisi yose hari umwanya wo gukora nkafasha abandi ko maze kubimenya yeko ama ibyo ndakora hari imisi nabikora rero yarampemba amafaranga igihumbi ku ndwi no kuvuga 4,000 ku kwezi igihumbi no kuvuga faranga y'amarundi n'ibihumbi 150 birenga ko gatoya ko hama muri icyo gihumbi numva ko nari mpanze inzu umuryango hariha ibihumbi 2,000 ku kwezi no kuvuga nakora ko ibyo bihumbi 2,000 ikindi kimwe nkakiziganya. Emile amaze amezi 5 yarageze ku rwego rwo gushona impuzu atarinze gusaba imfashanyo y'abamwigisha niho yaciye atangura gukora wenyene abifashijwemwo n'umugenzi yamugabiye imashini yatanguranye. nkora iwe muri atelier kwa mbere kubera ko yabonye ko nanifise maîtrise kandi nabishoboye n'ingoga yaciye andabira imashini ndabandanya gukora ukwezi kumwe kwa gatandatu ndakumara hanyuma niho namusaba ndamubwira nti jewe ndategura ndamushimira ndamubwira nti barakoze ariko ndabona ko byaba byiza ngiye gukora utuwanje kuko twari twabivuganye mu ntango arambwira ati umaze kubimenya ukabishobora urashaka kugenda ugakora iby'iwawe nta ngorane mbere umuvyeyi arabinyemerera hama rero niho naca nza rero ndarondera ahantu nshobora gupanga ngaha muri kino gisagara ndapanga container ndayiriha 2,500 ku kwezi hama ndatangura ndakora buke abantu bari bwamenyere mfata model nkayishona nkamanika abantu bakaza bakaraba bakabishima hanyuma bamaze gushima hari igihe bantelefona bakambwira bati turakeneye model nini kuko ndashira ko nimero za telefone ubu rero umuntu akeneye model ashaka kuntelefona cyane gashika aho nkorera murumva ko kuva mu kwa gatandatu mu 2019 gushika mu kwa gatanu mwaka ngira ndabumare nikorera ivyanje kontinere nayihaye 2,500 no kuvuga mu mafaranga y'amarundi n'ibihumbi 300 ndenga hafi 400 n'inzu ndi mu muryango nayirihe 2,000 numva ku kwezi ubu ndiha 4,500 ariko ndiko ndaraba ku kwezi iyo amafaranga yabonetse ndashobora kuronka 15,000 12,000 13 no kuvuga ku kwezi aho nuba nawuze sishobora kubura amahera ashika ku 10,000. Ngiwayo Emile arashimira cyane wamufashije agashobora kwiga imashini ubu ahageze nawe yifuza gufasha abandi akarusho ka mbere yakuyemwo nuko yashoboye kumenya imashini yo kubarira uwo mwuga wiwe waramufashije kwiteza imbere ubu ageze ku rwego rwo kugura ikibanza i Burundi akaba aje yaratanguye no kubaka akarusho karimo cyane numva ko ubu uye sigaye mfise imashini wanje kandi nategekanya mbere no kugura n'iyindi mashini kugira ngo nshobore gusohora abandi ubundi umuntu adafise akazi akaza nawe nyine nkamwigisha nuko nanje banyigishije hama nawe nkamusohora agakora akazi cyane agakora nkamuhemba kamaze nkora ndabona amakarusho cyane kuko muri uyu mwaka naramaze amezi 5 ndagura parcelle y'Ubujumbura ubu rero ndubaka inzu ndibaza ko mu mezi ari imbere mu kw'icumi na rimwe mu kw'icumi nzoba nayihejeje. uri radiyo shahu uri radiyo Nubu ikiganiro nituriho turiko tuganira n'umurundi yahungiye mu gihugu ca Afrika y'Epfo nuko akazi kose katabura inzitizi mu mwaka amaze ariko arakora uwo mwuga wo kubarira impuzu ari umunyamahanga mu gihugu kirimwo amoko atandukanye hari ubusuma bwinshi ahanini nta ngorane nini uretse ko kino gihugu kirimo abasuma benshi bashobora kuza bakadusanga mu nzu ariko kubera ko ubu uriko urakora babaha amafaranga makeya
hanyuma bakagenda kugira ngo kumbure naho usohoka kuko bashobora gusohoka mugahurira mu ibarabara bakagutegera bakabwira nabi bakakora akayi byabo byose canke bakaza bagusangaho ugasanga ni ingorane ahanini iyo niyo ngorane navuga. n'abarundi bahunze boba bataratahura neza gukura amaboko mu mpuzu ngo bagire ico bakora gishobora kubasahiriza mu buzima bwa misi yose. Nduwayo Emile avuga ko guhunga atari icaha kandi ubuzima burabandanya. Ati naho wowe utarahunze utiyumviriye gukura amaboko mu mpuzu ngo ugire ico ukora nta terambere ushobora gushikako. Ati kanatsinda iterambere nyakuri rihera mu mutwe. Ahanura abarundi bahunze kudakengera akazi uko koba kameze kose, akanabahimiriza gukura amaboko mu mpuzu bakava hasi bakarondera ico bokora kugira ngo bashobore kwibeshaho naho bitoroshe. Ico mubwira abarundi bandi bahunze bari mu bindi bihugu nuko iyo umuntu ahunze ubwa mbere hoho ubuzima nibwo buhagaze. Umuntu aguma ari umurundi nimba hari ico wari ushoboye uguma ugishoboye ufise amaboko nta kintu na kimwe ushobora kubura. Isi yo kuva mu muhira cyane ukavuga uti ubu yenda hagurutse ngira ndabe yuko nanje no kwiteza imbere. Ubundi bwo umuntu agumye yicaye nyuma wicaye nyene kuko utavuye hasi kizovamo, ariko ubundi bwo no mu mutwe wategeza kuba ufise kwiyungunganya kuko byose biva mu mutwe. Ingene no kwiyungunganya ndabe nyene no kwiteza imbere uzoguma ngaho nyene naho buri muhira iwawe mu gihugu cawe ugumye wicaye utiyumviye kazoza by'ukuri nta terambere ushikako ntacu ushikako kuko iterambere nyaryo riva mu mutwe. Nduwayo Emile aratunze umugore n'abana babiri bivuye mu mwuga wo kubarira impuzu aho ari muri Afrika y'Epfo, igihugu camuhaye indaro. Mwumvise ingene yatanguye uwo mwuga wiwe naho mugejeje, mwumvise akarusho amaze gukura muri uwo mwuga wo kubarira impuzu. Bakunzi b'ikigabane turiho ni kuri izo mpanuro atanze duciye dusozerera ko kino kiganiro. Turakengurukiye umutumire wacu Nduwayo Emile yemeye kuduha ikiganiro. Turabashimiye namwe mwese twari duteramanye. Nino ngaha ikiganiro turiho cyo kuri no wa kabiri igenekerezo rya 5 Rusama umwaka wa 2020 duciye tugisozerera. Marie Ange Irakoze mwari muteramanye, ndabike banuye Imana ibarindira abanyu n'ivyanyu naho ubutaha. Cyari ikiganiro turiho kitubwira ingene abarundi bahungiye hanze y'igihugu babayeho. Tugukengurukire na wewe Marie Ange Irakoze ku kigabane turiho waduteguriye kandi uhejeje kudushikiriza. Ni naho dusozereye ikiganiro muri Burundi cyo kuri uwa kabiri genekerezo rya 5 Rusama 2020. Ikiganiro ndabibutse ko mushobora no kuronka ku matelefone yanyu mwanditse kuri WhatsApp nomero akamenyetso ko guteranya 49 151 amajana 294 16 amajana 348. Mwakoze kudukurikira, nshimira n'abamfashije mu buhinga bw'ivyuma kugira mudukurikire atankomanzi. Ibihe byiza ahiwanyu. Ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.